babaje ati mu Burundi hari societe none yubaka ibishoboye muzehore muduherako turapanze gose kandi iyi ni intango muri ibi vy'ama anje ivy'ama project ngabibonye ni kwege twazanye nk'ibi byo guha ama service aba diaspora haci imyaka 12 ibi ni imwe bimaze gushika vyereka abakiriya bacu abarundi muri rusangi ko dufise imvo yo kwabwira ko dufise inguvu zo kurangura imigambi minini kuko turafise ibikoresho hanyuma tumaze imyaka 12 tuko takora bino bintu impande y'ibikoresho turafise experience turafise n'abakozi bakwiye nuvuga aba engineer babimenyereye bari wacu aba chef nka jewe amenye guteta ama dossier bazi imyaka 12 bayakora mu byo kubaka no mu bindi turahari hanyuma abakiriya bacu mwabonye ibyo tuko turakorana hari ama project manini bigenda neza hari hasigaye gusa ko turonka ibi ekipema mu myaka rero mikeyi canke amezi makeyi tuzoba dufise inguvu kubera ama societe ndababwiye yo mu bihugu byo hanze za Turiki za Chine ni Buraya mbere turafite n'amasezerano yo kuzorungika n'abahinga bazokwigisha amashini tuzobereka hanyuma atabarundi bazi kuyakoresha umva leta n'umuvyeyi ntidufise inguvu zo kuyihata ngo duha amasezerano ku matongo ntibikunda namwe gwe nyina bamesha makuru dutwarirwa hamwe mu gihugu sivyo mugabo barayibona ivyo ko turakora nk'umwavye d'amazi azimbutse niba duha amatongo ce tugikemura ubunyene mugabo mu Burundi buzima ubu ama societe aguri yubaka amazu nitwege dufise inzu izimbutse kurusha abandi bose Nikaze nshuti mukunzi biganiro bicano kuri Ndondi TV nkunda ndagwe mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho uri kuradukurikirana uherereye canke namango uri kuradukurikirana ko kwa kano kanya ni kwigenekerezo rya 10 ukwezi kw'icumi mu mwaka wa 2024 aho ubona yuko Ndondi TV twashoye kugendera imwe mu mashira hamwe ariko arakora kugira ngo akore ibikorwa vyiza bya bikorwa bituma ingenzi ziza mu gihugu cy'u Burundi ni BMBC aho ubona yuko ari imwe mu mashira hamwe yatanguye canke yafashe ya mbere mu kubakira aba diaspora mu gihe babona yuko bimwe mu bikorwa bibera mu Burundi ari bikorwa vyo kubiba babandi bavuga bati ndaje ndatanze amafaranga yanje umwara vyumvise mu gane twagiye turakora aho wasanga umuntu ari hanze muri Amerika Canada n'ahandi yashaka gutanga amafaranga miliyoni 500 ugasanga bamwubaka inzi dashikara n'imiliyoni 100 ugasanga atanguye kubona nk'abarundi bose karabayesco rero BMBC nimwe amashira hamwe yabitanguye itangura kuzana ikizere ku ba diaspora none uwo mujone yayitanguje ko yayitanguje afise imyaka 23 ku mutaho udashikana amafaranga 50 abona yuko bitazoshoboka hama bamwe bakamubona nko mu escrow uno munsi amaze gutunganya ibiki amaze kubaka ibiki ariko arakora inyubako z'aba diaspora ariko arakora inyubako zige zitandukanye za leta n'izindi zige zitandukanye zabene gihugu bato mu bibanza bigiye bitandukanye nka Ndondi TV uri kumwe na jewe nyene Allen the Real nikaze kugira ngo tukwereke bimwe mu bikorwa bamaze gushikako nka BMBC nikaze turi societe ikora ivyo kubaka hanini hanyuma ikaba isosiyete ibikora kuva mu mwaka wa 2012 yashinzwe yemerwa n'amategeko itariki 6 z'ukwezi k'umunani 2012 kamaze ari imyaka 12 irengako nk'amezi abiri turafite imigambi myinshi yo kubaka uburaro hirya no hino mu gihugu hanyuma twarakoze imyaka 12 ni myinshi turunguka kubera dufise amazi amajana n'amaproje manini manini magiye murabona hanyuma dusanga societe yacu ntiyoguma ikoresha ibintu byose itiye turabona rituko turose imigambi myinshi dukora mu gihugu cyose tafite ama projet mu Cibitoki Makamba mu Kirundo Igitega ngahi Bujumbura makatiye nka yose ni imiruare turi mu bambere bahejeje mu inzu izi nzubona amaze zakijambere mu 2015 twariko turubaka inzu z'abakiriya bacu ngaha muri miruare rero mu mwaka wa 2020 19 twaragize umugambi wo kwironsa imiduga n'amamashini vyotuma twikorera ibintu twahora dukota mu yandi masosiyete niho rero ko dukora projet twise mécanisation de BMBC iyo projet tumaze kwitangura dusanga ntitwoyishobora mécanisation yasigura ko tugomba kurondera amamashini akora atwara imizigo amashini aterura imizigo yimba nibindi
amakamyo atwara imizigo, amakamyo atwara imisenyi n'ibindi. Dusanga umugambi ni munini, ntitwowishoboza tutari kumwe n'amasosiyete ya rutura ku isi abikora, ahingura ivyo vyuma. Rero turipanga ku rugero twashobora, turavuga ati reka rero tugende kuyarondera. Tutagenda mu gihugu c'Ubushinwa n'ahandi mu bindi bihugu, turagira amasezerano n'amasosiyete azoduha ibikoresho. Muri 2021 canke na kabiri twaragize inama n'abamesha makuru, turabwira uwo mugambi ko twawutanguye turembeje, kandi ko tuzobaha raporo tubereke aho sosiyete yubaka amazu yitwa BMBC ikongera ikagurisha igejeje kwironsa ibikoresho bizotuma isosiyete rutura. Murabona ngaha mu Burundi uzabona amazu menshi, ibikorwa byinshi bikorwa n'amaboko, n'ibikorwa handi bikorwa n'amamashini, ngaha twaca bikosha n'amaboko, kandi ni byiza inkezi ikerugo bireha. Ariko nitwoguma ngaho cyo tuvuga duti rero ubuko turiko taronka urufatiro, tukadutanga kuja mu migambi yo kugwiza uburaro, kubaka amazu agurishwa. Mwabonye za Gahahe, mwabonye za Tenga mwahaciye, mwabonye za Miroire aho hirya, ahandi ni muri diaspora city projet nshasha twatanguye. Ni projet y'uburaro amajana nka 3, izo birimwo na hotel nziza, izo birimwo n'amasare y'amanama, ibintu byo kuruhukiramo. Niyo hambere hazoba ari heza nitwaheza umuntu ari Bujumbura adokwifotoreza ifoto hariya kuri autoroute. Turavuga ati none ko iyi migambi turiko turayikora ari myinshi, reka dushira ingufu muri wa mugambi wa mekanisation. Rero uno munsi twabakoranije kugira tubereke bimwe mikoresho biri ngaha. Rumva hari nk'amakamyo dufise agenda ibihugu byo hanze nkaya, amwe ntari ngaha, hari handi ari ku mashantiye mba twagaka ibikorwa. Mugabo uno munsi dashoye guhurira ngaha zitari zike, kandi bituberetse ni nshasha hanini, urazibona ko ari nshasha. Rero twazirose, twaragize mission muri 2022 mu Bushinwa, turumvikana n'amasosiyete kwa tumaze imyaka tuyaga, nabo nyene baraje ngaha y'ukuntu bazodufasha gutera imbere muri ibi vy'ama anje. Ngaha ntama ntuze amubona, nta mabiriozere, nta bintu byinshi mubona, navyo biriko biraza. Ibindi turabikoresha mugabo ibitaraza turiko turabizana. Rero izo sosiyete zarabirungitse, ibi ni imwe bimaze gushika. Vyereka abakiriya bacu abarundi muri rusangi ko dufise imvo yo kwabwira ko dufise ingufu zo kurangura imigambi minini, kuko turafise ibikoresho. Hanyuma tumaze imyaka 12 tuko takora bino bintu, imande y'ibikoresho, turafise experience, turafise n'abakozi bakwiye. Nuvuga aba engineer babimenyereye bari wacu, aba chef nka jewe bamenye guteta amadosiye, bazi imyaka 12 bayakora mu byo kubaka no mu bindi, turahari. Hanyuma abakiriya bacu mwabonye ibyo tuko turakorana hari ama projet manini ibigenda neza. Hari hasigaye gusa ko turonka ibi ekipema. Mu myaka rero mikeyi canke amezi makeyi tuzoba dufise inguvu, kubera amasosiyete ndababwiye yo mu bihugu byo hanze za Turiki, za Chine nibura mbere, turafite n'amasezerano yo kuzorungika n'abahinga bazokwigisha amashini tuzobereka hanyuma atabarundi bazi kuyakoresha yubaka. Nukuvuga mbere ncangena ngiriyeho ndababwira nti ani masosiyete na harimo na leta yubaka, murana ko hariho inkenero z'ivyuma, nibegere BMBC. Turazi aho umuntu acabwira ivyuma biboneke kandi bitavunanye kandi vyihuse. Nake twarahaciye nta nguvu nyinshi twari dufise, na tutari abana bato. Mwabonye ivyo tuko turakora ko atari ivyo gutuma umwana, mugabo tudakoreshe diplomasi d'affaires ntwari kubishikako. Rero abumva bafise izo nkenero batwiture, tubereka aho babitora ivyo bikoresho. Hanyuma abakiriya bifuza kwitura BMBC, abazotwitura muri kazoza na mega menyesha makuru, baba bagete mu Burundi hari societe none yubaka ibishoboye, muzehore muduherako. Turapanze gose kandi iyi ni intango muri ibi vy'ama anje, ivy'ama projet ngayibonye. Ni kwege twazanye nk'ibi byo guha ama service aba diaspora haci imyaka 12. Nitwege twazanye ibi byo gutanga service online mu byo kubaka, kuko umwe mubwira mu makuru haciye imyaka nyene. Turi mboneza rero muri ibi, dushaka rero kujya ayandi ma societe yagera twigana muri ivyo kubaka mu guha service aba diaspora, nabonereho ababishoboye mbe bashaka kwandusha n'uburyo nibazana ama anje tubaka amazi akomeye kuca twubaka ubu. Abatabona iyo babikura batwegere, twere ukuntu bikomandwa, ukuntu bikogwa,
kuko no mu kubikora twe niyo twibereye tukabaha amakondisho dushaka bazokoresha umva nabwiye iyi ni batch ya mbere ibindi biko biraza rero nivyo nico cyatume tubakoranye no munsi tureka ko societe BMBC ajya amahera abakiriya baduha ntidusha tuyajana mu gwagwa oya turiko turubaka societe izogoramira abana b'abakiriya bayo nkuko uye za sojeya bana nkwazishinze abagiye barayakazi ubu iriko yateze imbere atarakoze gusaba basojeya ariko kandi n'igihugu cy'u Faransa ariko kandi nabuzukuru banyene kwishinga rero natwe dushaka yuko BMBC iba societe yakazoza tubigaragaza mu kuyiha ibikoresho yubake kwanza amaza aramba hanyuma uko twirosa bino bikoresho mubona no mu mashini ngira mwagiye mwabonye amatari ya mwamwe hari amatari tutaheza gupanga neza dufite amashini yose akwiye ngira babetse hazokorera mitenga sinzi ko mari mwajanye tuzobahamagara hajya rero twapanzemwo ama izine nka 5 canke 6 afise ama equipement nk'ibi mashini nyene mubona byose biri ngaha mu Burundi twarabizanye nukuvuga rero bisigura ko ivyo bintu byose bituma twubaka ku mahera makeyi uko twitwara ibikoresho uko twikorera intebe uko twikorera ibitanda uko twikorera imiryango uko twikorera ibindi byose amarangi bisha bituma bikunda ko tuza turagabanya buhoro buhoro ibicira amazu yacu yubakwako cyane ko ngaha mu Burundi muziki ibiciro bitaguma hamwe uburyo bwo kwigwanya rero nukumenya yuko akimuhana kazi imvura ihise ntuze kugurira itafari wo gikorera ntuze gutwara kurondera ikamyo gutwara umuzigo wo yigurira rero naho tugeze uyu mugambi niwe wa mbere mwiza aha duhagaze muri diaspora city manda ya aeroport nukuvuga ho bari kwikaburimbi gushika ino ni wacu niyo projet nziza ngira ngo imobili ishoboka mu gihugu iri kirubakwa aho twategeye kujya umuntu azova mu ikaburimbi yinjira ngahata nahandi hanaciye hanyuma baramaze kugura abakiriya bacu ahatari hake hajya ayi murashaka kuza kuhaca twatanguye kubaka amazu nka 70 ingahe tuzobandanya mu mezi aza no mu mwaka uza no mu myaka iza mugabo kugira ngo abonye handi tuko turaheraheza no ngaha umugambi watanguye neza tutaranagira ico bita lancement officiel kubera hari bitari bwazu twari turose amatara n'amazi ishanti izokoresha ubu rero tugomba gutangura campagne yo kubaka ino project diaspora city mu buryo bw'inguvu kasha mboneraho kubwira ko abakiriya abantu bifuza amazu mu Burundi abantu benshi bariko barapropose ama service yo kubaka amazu nitwe twababereye twaboneye izuba kandi twokwa kigutu ari twenyene ngo tugishobore nabandi nibaze mugabo bagume bibuka ko BMBC nk'abantu batangwa ibino bintu kera bya immobilier ntidufise gusa experience y'imyaka nibi by'ama anje dushaka kubigiramo experience la technique tubigiremo experience abantu batwigire ko byose hanyuma igihugu gifate ku karero kacu gitera muravuze yuko mumaze imyaka irenga 10 miriko murakora bega twovuga yuko ari nk'izihe ntambamyi mwagiye murahura nazo hambavu izo ngo mwavuze mufise ntambamyi za mbere societe jewe nayitanguye ndi umwana sinzi mushaka harimo nk'ufise imyaka 23 muri mwebwe niyo je nari mfise amagabo nakuru ya mashuri yigisha kubaka rero urumva intambamyi ya mbere nuko natanguye societe ntagira amahera donc urumva twakoze no societe igeze ngaha raba mwageye muracana aho hari no passer gusa raba de dizaine de milliards zirimo hanyuma rero urumva gutangura ivyo bintu ugenda n'amaguru ugenda atani kingu ufise iyo ntambamye ya mbere byasabye urugamba kugira ngo tugire iyo bataye abantu bemere ko tutariko turondera kubononera ko duciye ubwenge hanyuma mu myaka yakurikiye iyo bataye twarayirenganye bataye yindi yari bataye y'amabanki ibituko turakora ngaha nk'ivyo gwa service ba diaspora nta myaka 3 canke ine haciye mu Burundi amabanki yibaza ko bishoboka twamaze imyaka dusigurira amabanki ko ibi aba diaspora arabakiriya beza kandi bahari bashobora kubazana inyungu rero twarakoze imyaka hafi nka 8 ata banki yemera ko dukorana n'abakiriya gusa ba diaspora isho ni kindi kintu cyagira hanyuma ibindi ni nkibe mwagiye murabona bya 2015 2015 harabaye ibibazo by'umutekano societe yacu yari 2015 yari imyaka 3 ibayeho twari dufise ama rendezvous menshi y'abakiriya
yarahagaze ico gihe tubanza kuyarindira amwe arapfa kaputi agaruka muri 2016 habonetse agahengwe gakeye urumva byagiye barafrena ibya business ariko gusa ico novuga mu by'ama challenge nikijanye kandi ni n'ubuhinga mu gihugu cacu abantu bariga cane bagashira imbere n'ama diplome mugabo ni bakeyi bashaka kuba de vrais ingénieurs hari ukuntu ngaho rona umuntu akunda cane kugaragara akabaca na master mugabo adakunda kuja muri atelier akore nk'urubaha ruhonde rero twasanze abangene kwage turi korako benshi bashaka ko tubaranka ku ma diplome mugabo badashaka kuba bahinga mu kubikorako kuburyo kwasanze turi oblige kwigira amashuri yigisha abafundi tuzobereka ko mbere hanyuma ukuntu iryo shuri yacu rikora umunjenera tukamuyigishiriza iyo ni challenge ikurikira hanyuma ibindi novuga ni vyishi mugabo umva Imana gwahaye umutima gukora bino bintu ici kwigisha ko atari ibintu vyeranda ibintu vy'urudandazwa neza yaravuze yuko ababikora bazogira ingorane rero nitujya twitega kubaho neza dukora business zikuze nkizi twama turiko turagwana kugira ngo bagenda bacu bakore n'ibindi bikorwa rero intambamye ni nyinshi ariko nta nimwe turaboniza ifise ingufu zo kuduhagarika kuko ntitwabigiyemwe n'ibintu by'imihamagaro turafise des esprits hanyuma ama equipe yacu murabona arakwiye nk'aba n'abakoresha amakamyo n'abatari ngaha turasaba engineer benshi batuma n'igihe jewe nogira ingufu nke imba encourage avec mes collaborateurs kera twubakira abantu bafise amahera gusa ukaduhamagara parcelle yawe tukakubakira inzu ukacu finance amahera iwawe ariko urumva ubu uye muntu araza tukaraba urafise amakashi d'accord tukamwubakira inzu mu itongo giwe canke akagura muri BMBC amakashi nivuga atade nasavye ariko ubu uyu uraza kuko dukorana n'amabanki tukiga dossier yawe tubonye ubishoboye ukariha avance gusa naho nyene uriha mu buryo bworoshe hanyuma yandi ukahakwiza mu myaka myinshi kandi kuri 20 donc urumva turaba ko dossier y'umuntu afise ico bita solvabilité canke capacité de remboursement hanyuma tukamumanya kuzoturiha kuko bigenda iburaya nukuvuga systeme dukoresha muri BMBC ni ijyabo muri Amerika agura nk'amazu ni ijyabo iburaya bagura nk'amazu nukuvuga waba ufise amahera y'amakashi yawe ufise igice ufise 20% ufise 30% uraza uzi ko ufise aho wikora akazukora turakubakira inzu ukayikoresha kazoza turi wibamo ku rugero rw'igihugu cyacu kigezeko twege tubona ko iterambere ryabaye rinini ku buryo dushobora kurivuga simpere muri 2012 urumva ni kure nafise 50,000 mpereye nko muri 2021 twaragize croissance baharura ko ari nk'ibihumbi hafi 10%. Nta bandi bantu babigira bavyita miracle ndio navuga. Kubera hari ibintu twagiyemo turanka abakiriya benshi ndaberetse amadosiye y'amakontra ngana nko dukora gushika hamwe turakoze nk'igihumbi canke kenshi bararenga. No kuvuga rero bisigura ko jewe intambwe nka BMBC ari nziza mugabo iyo ntambwe iyo igihugu caba kidafite zangwana nagenda babwira iba yararenze ngaho timvira ko uko kizoguma kiba stable BMBC ifise ivyangombwa byose kugira ngo ibi societe izotuma Burundi budakenera kwangaje societe muza makungu iza kubaka ibintu ngaha mu Burundi murakoze tafise experience yakaro y'ibiciro turafise ukuntu tubigera ubwa mbere mu kuya tugera ibiciro abakiriya amazu yacu ntatunaniye kuyubaka nibi vyiziye kipema izi anje twasanze urumva bisaba ko koti bene ntibikorere itafari ntibikorere umuryango ntibikorere irangi ntibikorere ikintu na kimwe inzu urumva cha tuzubaka kuri bijya biciro muharamona amabanki yo ngaha yubaka nk'amazu yazo cyarubwa rero reka tuvyikorere tugabanye umutwara abakiriya bacu bajamo rero ubuye naho bona biko biragorana nta bakiriya turadugiriza turahindura ko amasezerano kuya dupanze ku buryo dushobora kwigwanako naho bitatworohereza mugabo turaryuma ko iyo twemera abakiriya bacu project nkizi igihugu kirafise ibintu bita vision mpana numva bavuga maze ko vision y'imyaka 30 40 60 nihenze mu camoni gituma nguma niyumvira ibintu nkibi rero kugira umuhukiri mutari ko aranyumva yifuza ko entrepreneur canke imbere akora muri societe ikora inshasha abajene bariko barakora de project nshasha biyungunganya urumva ibi bintu Imana ntiyemera ko abantu batigumya babishikako umva abantu bose mubona mu Burundi bariko barakora business ama societe niba bazatubwira hagati y'imyaka nka 10 na 30 babikoze babirondera
rero umuntu natangura umugambi namege mukora muri communication agence de communication n'ibindi ufise television janke agence de communication uyipanze pour 10 15 ukaya projet nziza ugasatira cyane izobura ibindi ntizoreka gutunga wewe nabawe rero cyo nababwire bwa mbere no kugira gukunda ibikorwa hanyuma bagafata umwanya bakitonda jewe narageze muri 2000 nka 13 no nagura ikinga rya mbere hose abantu hanyitume escrow kumbe je mbona ibi bintu nibiruta ibi na 2015 aho turi muri bya mutekano muke umuntu yabona muri ko mugwa hasi n'inzara ibishe ntibike harimo yagukinda akavuga ngo nguru mate pe ntacuba revyo mugabo twabona ibyo bintu rero isho nabasaba gukora cyane hanyuma bihangane ntiwibe umukiriya ntiwibe mukorana imyaka 10 niyarenga ikintu ukoramo kitagutunga uzobura umutindi mu Burundi iciza gusase mu Burundi honyene pengo biragendeka ari ibindi bisagara urumva hari amakarite uzi kutinjiramo n'imodoka kandi bifise n'amahera kutusha n'ibi by'ujumbura kuvyerekeye ibyo mukuru w'igihugu yavuze canke ibyo mwitenga urumva tenga ni nini usanga donc hari ibandi ushaka kwemeze nabi mugahajya mwagiye muramesha makuru nimba mubona ngira mwahabonye ukundi rero we avuga tenga usako azitwara zose je mvugira ijya ntwara imeze neza nawe urumva hariho ababa hajya ahantu hameze nabi baze batunganye kujya twatunganije hajya muri tenge wacu mugabo ibindi navyo igihugu niba gifise ibibazo muri bya aménagement twe niho turi kugira ngo twatunganije muri BMBC ho muzitenga twobikora n'ahandi twarubatse muri BMBC ho muzitenga amakanivo atamakati menshi ari asa nayo mu gihugu amakanivo akwiye amabarabara yagutse mwabonye hajya tuko turubaka mu itenga rero bajya abantu mukuru w'igihugu yavuze donc bazohera babikora banje kwipanga cyo kwayipanze kuvyerekeye abantu bato abo mwita bato nyene nubwo bafise uburyo butoyi bishaka kuvuga abantu batinjiza amahera menshi voilà rero abantu batinjiza amahera menshi nka projet yatenga yaje muri iyo ntumbera hari amazu umuntu ashaka kuyagura atinjiza amahera menshi gose ego n'ubundi ntibikunda ko tugurisha ku bantu dushaka hanyuma hariho projet zindi igihugu kidushikiye nko mu misi za muzomenya abantu rero nabo binjiza make batutarashikira tuzoshikira mugabo mu Burundi buzima ubu amasosiyete aguri yubaka amazu nitwege dufise inzu izimbutse kurusha abandi bose urumva rero turiko turaza ni kuvuga niko tuzokora n'izimbutse kurusha izindi zose zishoboka umuntu ashaka kubaka mu misiza muze mugiye mudukirana tuzobahamagara ni hagera turavye amashantier temba gahahe bibaho ya mbere no gahahe diaspora n'amatongo manini kandi yagutse tugaca tubona naya makamyo ubu imitahe yabuno butunzi cyangwa ayo matongo yoba ava jewe kandi mu entrepreneur je mvuga ko amahera ava mu by'umuntu yumvira ibyo umuntu yumvira burya nka mu Burundi aruzu yahose ubona abantu bagenda bararira ivyo nivyo se muna bitamaresha n'umuntu aba yananiwe kuvyiyumvira neza bijeje jewe rero nzi ko amafaranga aza mu bintu byiyumvira muri iyo myaka 12 twarakoze projet abarundi barazikunda turubaka turaronka inshuti nk'akaro nk'aya ma anje twababwiye twagiye turakubera ama partenaire dufite n'abantu bo mahanga mugabo Imana igira himaniye sivyo ntiboziho ari we wese ntiwocu zisaba ngara bacazi guha no kuvuga mugabo ahanini ni gukora cyane n'abakiriya ba BMBC n'abakiriya bacu dufise abakiriya benshi mudashobora kwibaza urumva sinzi ukunana bitahura murabona ikinyamakuru cyacu ku mbuga kiri kuvuga turi mu mashante n'ibindi bujya kujya nyene muturaba niko n'abakiriya basinya amakontra na twebwe rero twaje turonka bona butunzi hanyuma ibindi kubera ibicambu cyangwa mutebekana mudafise abantu babashigikiye urumva tuno cambuga ngo nanaka ngo rafise nk'umutahe muga ufisemwe wese murabona ko ari kunyungu y'igihugu twege nituronka tujana mu rutara twavuze duti ibintu byose twubaka bibe inyungu rusange murakoze aha mwaciye negeta 15 nta wundi murundi numwe kuva kino gihugu cabaho c'u Burundi yari bwakora umugambo ngana nk'uyu mu matongo yiwe nitwege tubaye abambere mu dusigurira muri
ni chantier imwe imwe nko ngahahe hangana uku haramaze uku muri miroir tenga gahahe aramaze ijana donc mvuze amaze ijana nshatse kuvuga amarojuma donc hari inzu usanga banga umuryango mu gahahe n'inzu usanga irimwe ama appartement 3 imwe yose yigenga kwayo donc usanga ifise byangombwa byose bikwiye hanyuma mwitenga kubera ari mwabonye ko tukitangura tugaza amazo 200 gutyo harimo na turiko turatangura no kuvuga mwitenga kwari inshuro zitandatu kuri gahahe bisigura ko rero mwitenga mo camwe hitega nk'amarojema amajana mufate nkane basi kirumvikana kubera hari abakira baduhinduze zo kwa twarapanze hanyuma ngahaye muri diaspora city hahandi mande aeroport aha naho ni hegitare zitandatu hafi naho urumva amashani muri kuhitegamwo amarojema amajana 5 sivyo aho hirya mwabonye ni 30 logema hajya muri miroir tujya turiko turakora kirumvikana nubwo twabonye bisa neza ibicapo bitwereka ibindi bitangaza by'amabarabara n'ibindi bintu bwo kwitega ryari igihe tuzobonera byagize okay nkaha urumva twatanguye umugambi ni munini ubwo no umugambi wa mbere abantu baguze tutaratanguza ibikorwa ku mugaragaro abantu bacajya bakabona BMBC bavuga ati kubiro jewe nshiramwe ntimuze mu nkuremo rero uyu reka mvugire ko imigambi igeze kure ntagahaye mwabonye ngira mwanye kwigeze kure turabihurizako miroir nico kimwe kampanye yo kuyiheraheza yatangura muri no misi tukatetera amakaro inzu za mbere rero duhejeje cyo duhakora kujya hasa kubicapo rero nta ibintu mu birindire ni bikorwa binini navuze ko twege tubona nko myaka 5 10 2 3 imigambi urumva abantu akunda ibyo kwifotoza nk'ibintu ntabyo bakubahuka cuvuga ngo bawatevye mugabo n'amastade ajya mona hirya no kwisi amabarara makomeye ibiraro burya nta gihugu nabijya bya rutura cubaka imigambi hambaye mu mwaka umwe rero tuko dukora ibintu bihambaye biruta ibyo basokuru bakoze nabigisha batwigishije tuzodatara bahamagara nko tubahamagaye mu mezi aza mbere ya vuba tubereka gahaheze aho hirya haheze n'ahandi haheze ega nta migambi ufise yo kugirana amasezerano ngira ngo nkaho na leta mu bijya byo kubaka inyubako rusangi twavuga nk'amashure n'ibitaro na leta yavuga ko ufise ibikoresho bikwiye okay bwa mbere byerekeye leta niyo yaduhaye impushya zo kuba entreprise rero ico no vuga leta niyo yaduhaye nyishu impushya zo kuba entreprise hanyuma twege uri societe mu vyukuri societe si entreprise sinori creative isaba kubaho kubera leta ishigikiye twege byo ndaza biraduha amahera tukunguka hanyuma rero tukashinga imigambi mugabo karahara muganda ntibashura societe nimba leta ishaka ko kakaroro izo societe z'inyamahanga ziza gutora amadolari ziyajana mu bindi bihugu karage turayivuga mu nyamakuru niyo duhuye nabo turabibabwira kujya nyene bashigikira nk'abajya bajene batoyo muri payeje niba duhamagara iti BMBC kugira ngo wewe usubirire societe yinaka idrajana amahera inyungu iburaya iwabo tuguhiki cyo tubabwira sivyo nico nababwira hanyuma nko kuvy'amatongo by'amasezerano umva leta n'umuvyeyi ntidufise inguvu zo kuyihata ngo duha amasezerano ku matongo ntibikunda namwe gwe nyina bamesha makuru dutwarirwa hamwe mu gihugu sivyo mugabo barayibona ivyo ko turakora nk'umwavye d'amazi azimbutse niba duha amatongo ce tugikemura ubunyene Alan the Real tugukengurukire nk'ukuri ivyo yeje kudushikiriza vyose ariko tubibutse ko BMBC ni imwe mu mashira hamwe atuma ko ivyo ikoresha yaba imiduga minini amakamyo amahowo irifitiye amahinguriro yo gusudira imiryango inzugi n'ibindi ikabifise n'amahinguriro yo gukora intebe n'ibindi bikorwa n'imbaho kanatumirira mbere abo bose bashaka gutuma ko nk'imiduga ibafasha kubaka canke ibindi vyuma vyose vyankenerwa kugira abantu bashobore kubaka inzu kuza kwishikira kuri BMBC gira BMBC ishobore kubibatumira ko mu bindi bihugu iri kumwe nabo bafatanya ibikorwa kuri ivyo bikorwa vyose hari ico mukeneye gutuma mu gishira hamwe BMBC kaze mushobora kwisanga muri Africana House iri kwibarabara Boulevard Mwambutsa muri etage ya mbere inomero 1 kaze muri BMBC.